Ndabaramukije cyane bakunze ikiganiro igitondo gishasha, amahoro y'Imana, kugubwa neza, kurobanirwa mu byanyu no mu banyu, nivyo ndabipfurije. Muturamenye na jewe Janvier Imana irambona nkuko mubibona kandi uko mumaze kubimenyera, nkaba nkoze kubana namwe mu kiganiro nk'iki gisanzwe gifite intumbero yo gusangira n'abakunzi bacu ijambo ryo mu gatondo ngo ritubere impamba y'umunsi canke ijambo ryo kuzirikanako. Nagomba rero ngo dusome ijambo dusangira uno munsi muri kino kiganiro cacu mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Matayo, ni igice ca 8. Ja dusoma duhereye ku murongo wa 18 tugeze ku murongo wa 22. Ayo majambo avuga ngo gukurikira Yesu. Yesu abonye ishengero ryinshi rimukikije, agera ko bajabuka hakurya. Haza umunyabwenge w'ivyanditswe aramubwira ati, mwigisha, ndagukurikira aho uja hose. Yesu aramubwira ati, mbwebwe ziri n'imyobo n'ibiguruka mu kirere biri n'ivyatsi, ariko umwana w'umuntu we ntagira aho arambika umusaya. Uwundi mu bigishwa aramubwira ati, mugenzi, banza undekure ngende mpambe data. Ariko Yesu aramubwira ati, nkurikira, reka abapfuye bahambe abapfuye babo. Imana yacu nihimbazwe. Bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha, iri niryo jambo ndakuzaniye ngo rikubere ijambo ryo kuzirikanako, ijambo ryo kwiyumvirako, ijambo ryo kwirigwana aho ugiye kwirigwa mu bikorwa byawe vya misi yose. Ngaha ino nkuru tubonye ni ca gihe Yesu yari mw'isi. Tubonye rero ariko aravuga ku bijanye no gukurikira Yesu, uko bimeze, uko ibisabwa bigenda gute, mbega ni uko ariko kose, ni uwo ari we wese, ni igihe ico ari cyo cose, canke birafise ibisabwa ibikenewe kugira ngo bikunde umuntu abone gukurikira Yesu. Ngaha rero muri tuno turero tubonye hariho umwe yagombye gusimbira ku gukurikira Yesu, nkaho umengo nico conyene gisabwa, nkaho umengo nico conyene gikenewe, nkaho umengo nta kindi kintu gikenewe, ahubwo umenga arabishoboye. Novuga ngo muyandi majambo, yarongowe n'amarangamutima, yarongowe n'ibishobisho, yarongowe n'ikigumbagumba canke ibigumbagumba. Aho naho murazi yuko umuntu ibigumbagumba canke ibishobisho bimara umwanya mutoya, biza nyine kubera ko umuntu aryohewe, bikabinova ngo ikiryohera umuntu ugasanga araryohewe n'ikintu, ariko muga mu mwanya mutoya bikaba byamaze kumuvamwo. Imana yacu nidutabare. Rero aravuga ngo ndagukurikira aho uja hose. Ariko Yesu ataramubwira ngo imbwebwe ziri n'imyobo n'ibiguruka mu kirere bifise ivyari. Agomba kwerekana yuko ibi bikoko bidondaguwe muri no migwi ibiri bifise aho birambika umusaya, bifise aho biba, bifise ikibanza, bifise adresse, bifise ahantu bibarizwa, ku buryo umuntu avuga ngo imuhira kwa naka ni hariya. Imana yacu nidutabare. Ariko mugabo ngo umwana w'umuntu wewe, aha rero iri jambo rikoreshwa ngo umwana w'umuntu wewe, ni novuga ngo ni insigarira zina yasigarira Yesu, ni vyerekana yuko uyu mwana w'umuntu ari Yesu Kristo. Yesu Kristo niwe mwana w'umuntu avugwa ngaha. Rero ngaha mani majambo ngaho yavuga ngo jewe uvuga ngo ugomba kunkurikira, simfise aho mba muri wewe, simfise ikibanza na gitoya muri wewe, ariko ibikoko birafise aho biba, ibiguruka mu kirere birafise aho biba, ariko jewe ndavye muri wewe ugomba kunkurikira, simfise ikibanza na gitoya nobamwo. Imana yacu nidutabare. Kuri kano karorero ka mbere bitwereka neza yuko bwa bundi imbere yo gukurikira Yesu biradusaba kubanza gutegura ikibanza abamwe muri twebwe, biradusaba kubanza gutegura umutima wacu kugira ngo ube uburaro, ube novuga ngo inzu
Imana iri bubemwo, iyi tugomba gukurikira, tugomba kuvuga, tugomba kuririmba, tugomba gukorera. Birasabwa yuko tuyironkera ikibanza muri twebwe. Igihe cyose rero twoba tutararonkera ikibanza Imana, ni ukuvuga ngo ibyo twokora byose, naho twoguruka, naho tworirimba amajwi yose ashoboka, naho twotanga ibyacu, naho twokwitanga, naho twoduga imisozi, naho twovuga ijambo ry'Imana, naho twoja kumbonesha kure zitandukanye zamenyekanye zabaye rurangiranwa, ico gihe ibyo twoba turiko turakora, twoba turiko tubikora ukutariko, kubera iyo twoba turiko turavugira, iyo twoba turiko turabwira abantu iyi Mana, no kuvuga twoba turiko turabwira abantu, nta kibanza yoba ifise muri twebwe. Ariko tugomba kubikora neza, dukwiye kubanza kurondera ikibanza c'Imana twiyemeje kuvuga. Aho naho mu kukirondera ni ukwemera tugatunganya ubugingo, ni ukwemera tukihana, ni ukwemera tugahinduka mu ngeso, mu nyifato, mu bikorwa byacu bya minsi yose, uko tubanye n'abandi, uko tubanye nabo dukorana, nabo twirirwana. Bidusaba yuko duhinduka kugira ngo Imana ironke ikibanza muri twebwe. Imana yacu nidutabare. Hanyuma rero mu karorero ka kabiri nako twabonye ngaha twabonye ko undi wewe yavuze ngo jewe numva nagomba kugukurikira, jewe numva ataco ntokora ngo ndagukurikire, ariko mugabo rero hari ibyo ntaratunganya, hari ibyo mbona umengo sinorekura, banzu ndeke mbanze ngende mpambe data. Hari ibikimfatiriye mu yandi majambo, ndacari okipe canke ndacari preokipe. None rero kugira ngo bikunde, banza umwanya mbanze ngene ntunganye na biriya. Imana yacu nidutabare. Aha naho nyine Yesu yamubwiye ngo reka rero abapfuye bahamba babo. Wowe nimba uhisemo kunkurikira, ngwino igihe cyo kunkurikira ni iki nyene, heba biriya byose hanyuma unkurikire. Igihe uvuga ngo ugomba ubanze kugenda gukora biriya hanyuma uzoza kunkurikira mu nyuma, ntibizoba bigishoboka, kuko ejo ibyaho bimenya bejo nyine. Wewe rero ingingo ukwiye kuyifata ubu nyene yo kunkurikira, ugaheba biriya hanyuma ukankurikira. Imana yacu nidutabarana n'amajambo rero, kandi nta mwanya muremure turi buyamareko, ariko mugabo ngombe gushimikira hanini kuri bino bintu bibiri. Ingingo ikwiye gufatwa yo gukurikira Yesu mu nzira y'umusaraba ntizofatwa ejo canke hirya y'ejo, ariko ifatwa uyu munsi. Hanyuma kandi no gufata iyo ngingo biradusaba ko hari ibyo duheba, biradusaba ko hari ibyo duhindukamwo, kugira ngo bikunde. Ibyo bintu byose byotuma Imana tugomba gukurikira no gukorera itaronka ikibanza muri twebwe, ibyo bintu bikurweho, hanyuma ironke ikibanza mu mitima yacu. Gutyo rero bica bikunda ko dukurikira Yesu mu nzira y'umusaraba. Bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha, nano majambo mwese abayumvise, Imana nyina amahoro ibaho umugisha. Mbega bimeze gute? Birashoboka yuko umuntu yitwa ko akorera Imana, akijijwe kubera ko asenga mu ishengero iri na ririya, kubera yuko asenga hajya iwanyu nawe usenga, kubera yuko aririmba za ndirimbo muri korali iwanyu handi nyine uririmbira, kubera yuko. Ariko mugabo si ibyo byonyine bikwiye kwerekana ko umuntu yakijijwe, ari mu rugendo ruja mu ijuru, ariko arakorera Imana, ariko arakurikira Imana. Iruhande y'ibyo byose twebwe dushobora kubonesha amaso yacu y'umubiri, birasabwa yuko Imana irabye mu mutima wawe ibona ko ifise ikibanza muri wewe. Bimeze gutyo rero bica bigenda neza. Ahandi hoho byoshoboka yuko nk'uyu nyine yavuze ngo nanjye ndagukurikira aho uja hose, hanyuma tukabona ko umengo umuntu ariko arakurikira Imana, ariko arakorera Imana, ariko mugabo mu by'ukuri atariko arayikurikira. Impanuro rero muri rusangi ni uko umuntu asuzuma akaraba neza ingene ariko arakurikira Imana, ingene ariko arakorera Imana,
ingene ariko aritanga. Mbega vy'ukuri Imana uri kurakorera ikuravye mu mutima isanga ifise ikibanza muri wewe? Hamwe yoba idafise ikibanza muri wewe, woba wabitanguye nabi, woba uri kubikora nabi. Ariko muga kubikora neza no kwironderera ikibanza mu guheba ibindi vyose yanka. Tuzosubira mu kiganiro igitondo gishasha c'ubutaha. Dusenga Imana. Mwami Yesu, tugushimiye cyane ku bw'ano majambo twumvise muri kino kiganiro. Umuntu wese ayumvise akayirabishako, akaba yahisemo gufata ingingo yo kubikora neza, yo kugukurikira neza, yo guheba ibyo wewe wanka vyose, no cumugirira neza, umugwize kw'imbabazi maze umushobotse kugukurikira nkuko bikwiye kandi nkuko bibereye. Mu izina ryawe ryera Kristo Yesu no tusabye tuvyizeye. Amen.